Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Marie-Ange Irakoze. Sangwa ikaze mwebwe mwese mu gukurikira amakuru mushikirizwa ni radio RPA ijwi ry'abanyagihugu. Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye. Amakuru twabateguriye yo kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 24 ntwarante umwaka wa 2023 ashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Naho abajejwe intwaro mu ntara ya Muyinga bafata minenegwe ikibazo co gucungera ikwiragizwa ry'ikiza ca Marburg, ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza ca sida bwasohoye itangazo busaba abajejwe uburere bw'ubuvuzi kurikanura. Muri ano makuru muraza kubikurikira. Mu gihe uko umwaka utashe kwigenekerezo rya 24 ntwarante isi yose ihimbaza umunsi wahariwe uburenganzira bwo kuvuga ukuri mu kudoma k'urutoke, ihonyangwa ry'agateka na muntu no kubahiriza iteka ry'abahohotewe. Mu Burundi haguma hibonekeza ihonyangwa ry'agateka na muntu. Muri ano makuru muraza kumva icishira hamwe Kavibe ribivuga ko turafitiye n'ikiganiro dukingira ibidukikije mukurikira ku misi yose ya gatanu mu gice ca kabiri c'amakuru. Uyu munsi tukaza kugaruka ku isuku rike rirangwa mu makartier ari mu buraruko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi kubera imicafu itajanwa mu kibanza cayigenewe. Hari n'ayandi twabateguriye mu kanya inkuru imwe mu kwayo. Sangwa ikaze. Ndasubiye kubaramutsa mu nkundire duhera amakuru mu gisata c'umutekano. Umuntu umwe yishwe atemagujwe imipanga ku musozi Nyamakarabo ni muri komine Mugina iri mu ntara ya Cibitoke. Abaganaguye uwo muntu nabacemera ibintazi bishingiye ku marozi. Iyi nkuru twateguriwe na Dani Claire Iratwumva. Ntamwishimiro Edson Batazira Nkende yari umugabo w'imyaka 57 mwijoro ryo kuri wa kane umugwi w'abantu bataramenyekana bitwaje imipanga bateye ku rugiwe mu gacimbiri gasheke ku musozi Nyamakarabo. Abo bantu bagiye bamutemaguye basigara ikiruruma, abiwe n'ababanyi baci bamusimbana ku ivuriro ry'Inyamakarabo. Yahavuye acikana kuri uyu wa gatanu bariko bamujana ku bitaro bikuru ku mugwa mukuru w'intara Cibitoke. Bamusanze muhira kuvango hari abafunguye Samuel batatu rero agiye hanze ahura n'abo bantu rero bashobora bamujanye muri hopitale Ntamishimiro Edson rero ababanyi bavuga ko yoba yishwe n'abamwagiriza uburozi. Nkuko twayaze mu muryango wabo n'umudamu wiwe bavuga yuko bamukeka ko ibintu by'uburozi. Uwo n'umudamu wiwe abivuga yavuga yuko bahora bamwagiriza ibintu by'uburozi. Ivyo kwagirizanya uburozi rero vyabaye umuco mu makomine hafi nka yose y'intara ya Cibitoke, ariko komine Mugina yo ikaza aragahebuza. Intonde zabo bita abarozi zamaze akozwe bigahera bishwe. Ntamwishimiro Edson rero yaheruka gushirwa ku rutonde rw'abarozi rwasohotse haraheze hafi amezi 2 nk'uko ababanyi babivuga. Zaheruka mu minsi iheze hariho rike bari bashoye mugabo kandi uwo muntu nawe nyene bacoye yari kuri liste. Bari haheze nk'ikiringo c'amezi 2. Urugendo rwa RPA ntirwashoboye kuronka kuri telefone Karene Bizoza buramatari w'intara ya Cibitoke kugira tumubaze ico bategekanya gukora kugira batuze ako kageso. Dani Claire Iratwumva. Mu gisata c'agateka na muntu naho nkuko natanguye ndabibabwira kwigenekerezo rya 24 ntwarante uko umwaka utashe isi yose irahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe uburenganzira bwo kuvuga ukuri mu kudoma k'urutoki, ihonyangwa ry'agateka na muntu no kubahiriza iteka ry'abahohotewe. Kuri uyu munsi shirahamwe Kavibe rivuga ko intwaro iri mu Burundi ibandanya ihonyanga agateka na muntu. Umushingwamanza Gustave Niyonzima asaba abarundi ko
boguma berekana ibitagenda neza byose kugira ubutungane mpuzamakungu bubandanye bukora. uyu munsi rero uhuye mu gihe mu Burundi intwari iriho ibandanya ihonyanga agateka kazina muntu, aho umuntu wese atekewe n'ubwoba adashobora kuvugisha ukuri, gutinya ko yohava haba inkurikizi kuri we bigatuma anuma. Ivyo byose turabibona mu gihe intambara yatangura kwaduka bivuye mu guhonyanga ibwirizwa shingiro mu kwezi kwa kane ku 2015. Rero uwo munsi uhuye mu gihe leta shasha y'ubu iriho, ubona yuko ivyerekeye agateka kazina muntu ibandanye bihungabanya. Urabona abantu baharanira agateka kazina muntu bapfungirwa ubusa, ibiringo vyo gupfungwa bikarenga vy'agateganyo, bihuye mu gihe abantu babandanya bagenda amazima yongo, bihuye mu gihe abantu babandanya baborezwa igufa, abandi nabo bakicwa babacaguye, bihuye no mu gihe n'abantu baba bafite utwabo batunyagwa izuba riva. Kanatsinda n'umukuru w'igihugu yaranavyivugiye igihe ahura n'abacamanza itariki 24 z'umunani mu 2021, aho yavuga ko ubutungane busigaye ari igikoresho c'abantu bagomba gukorera ikibabandi kandi burangwamwo ibiturire ntangere. Mugasanga n'ubwo butungane bukoreshwa mu gupfunga abo baharanira agateka kazina muntu, abamenyesha amakuru, eka n'abatavuga rumwe na leta bari mu migambwe itandukanye. Kuri uwo wese abariko aragerageza kuvuga iciyumviro ciwe, vyerekana rero yuko demokrasi iri kure nk'ukwezi kandi ihungabanya ry'agateka kazina muntu ribandanya riba. Rero mwishira hamwe Kavide ribandanya riremesha abo bose bahohoterwa n'imiryango yabo ku butungane buzotinda bukaganza kandi bukabuzuriza ubutungane mpuzamakungu, kuko uravye n'amadosiye menshi muri iryo shira hamwe yamaze kurungika mu masentare mpuzamakungu mpanavyaha ni menshi. Kandi muri Kavide tugasaba abarundi ko bobandanya bavuga ibintu bitagenda, iryo hinywango ry'agateka kazina muntu aho habereye iryo bara bakabimenyesha kugira ubutungane mpuzamakungu bubandanye bukora. Kanatsinda n'ivyo vyaha biba vyakozwe ntibigirirwa ikigongo. Rero Kavide iheraheza isaba yuko uwo wese ariko arahohoterwa ishobora kumwakirira idose yiwe igaheza ikaja mu butungane mpuzamakungu. Yari umushingwamanza Gustave Niyonzima. Tukivuga ibijanye n'agateka kazina muntu, ivyo leta ya Tanzania iri kwirakorera abarundi basaba ubuhungiro muri ico gihugu ni itotezwa ryeruye iriko irakorera abo barundi, bivugwa na Shimirimana Vital arongoye urunani rw'amashira hamwe aharanira agateka kazina muntu Forske. Abivuze inyuma yaho mwijoro ryo kuri uyu wa gatatu igipolisi ca Tanzania casatse kigafata impunzi z'abarundi bariko barasaba ubuhungiro mu ikambi y'impunzi ya Nyarugusu. Uwo aharanira agateka kazina muntu akibutsa leta ya Tanzania ko ivyo iriko irakora iriko irarenga amasezerano agenga impunzi ubwayo yishiriye ko umukono. Kurikira Shimirimana Vitali arongoye Forske. Ubisanzwe impunzi imaze kurengana ubibe ikabirusimvye yategezwa kwakirwa, hanyuma ababijejwe bakamubaza umwidondoro, hanyuma bakamenya iyajava, bakamenya icahunze, bakamenya n'ingene bamukingira bivanye n'imyaka yiwe, bivanye n'ivyo yaciyemwo, bivanye n'amagara ashitse muri ico gihugu afise, kuko abatari bake bashobora gushika bagwaye, bashobora gushika bavunitse canke bakomeretse canke bafise ibisebe ku mutima canke amagara yo mu mutwe yahungabanye. Hanyuma rero muri ico gihe ico gikorwa kirangiye, ababijejwe bategerezwa guca baraba ingene iyo mpunzi bayandika ikaja ku rutonde rw'izindi mpunzi, gutyo iyo mpunzi igatangura gukingirwa, ikongera ikanafashwa kugira ngo ibeho mu buzima bwa misi yose. Hanyuma rero nibaza yuko uno munsi igihugu ca Tanzania ntico kwigishwa ingene cyakira impunzi cyangwa ingene kigikingira, kuko ni igikorwa gitegerezwa gukora kuva kera kandi cyamenyereye kubera cyaranavyiyemereye haba mu masezerano mpuzamakungu agenga ico gisata cyo kwakira no gukingira impunzi, haba no mu mategeko y'igihugu ca Tanzania. Hanyuma rero biratangaje yuko uno munsi wumva hakwakira impunzi kandi babona yuko abarundi baje bahunga umutekano muke, ubwicanyi, itotezwa ry'agateka kazina muntu ridasiba kudomwa ku rutoki n'abarundi, amashira hamwe n'amakungu ribandanya. Hanyuma ukumva aho kubakira, aho kubagarukirako, aho kubatabara,
baje kubahiga nyabona ngo babirukane babita ngo nta byangombwa canke ngo babakuru ubwo butaka bidahuye n'amategeko. Erega ntibihura n'amategeko nyene kubera batabishatse kwakira izo mpunzi, nukuvuga ziba ziri mu kangaratete, ziba zahungiye imvura mu muvo. Ibi byose biza muri ryatotezwa ry'impunzi z'abarundi. Twibaza yuko leta ya Tanzania iteza guhindura iyo ngendo. Shimimana Vitali aratera ivyatsi ivangura ry'impunzi ririko rirakogwa na leta ya Tanzania, akayibutsa ko ivyiriko irakora bizoyigarukako. N'ubunyene tumukurikire. Ikindi kiteye amakenga kandi giteye isoni twumvise nuko iki gihugu ca Tanzania kivangura impunzi, ugasanga hari ukuntu bafata impunzi z'abarundi n'ukundi bafata impunzi z'abakongomani. Ibi nakambaro kibara kubera yuko impunzi abari umuntu iyo yaronse ubuhungiro, iyo yemerewe gukingirwa bikurikijwe amategeko mpuzamakungu agenga ico gisata, impunzi yabo umugore yabo umugabo yabo umwana yabo umutama yabo umutamakazi yabo uwumugaye yaba uwukomeye, bose bategerezwa gufatwa kimwe bataravye iyo bava, bataravye intara, bataravye ubwoko, bataravye amamuko y'igihugu. Hanyuma rero twibaza yuko leta ya Tanzania iteza guhagarika bino bintu, hanyuma ibandanije naho ibi byose bizotegerezwa kwihama, hanyuma inzego zibijejwe zibaze igihugu ca Tanzania igituma ikirenga amategeko mpuzamakungu yihaniza yuko bangura impunzi. Mu gisata c'amagara y'abantu naho abategetsi bajejwe ivy'amagara y'abantu mu ntara ya Muyinga baracazuyaza mu bijanye no gucungera umugera w'ikiza ca Marburg ngo nticinjire ku butaka bw'u Burundi biciye ku rubibe rwa Kobero Uburundi buhana na Tanzania. Mu binjira nk'uko amakuru dukura kuri urwo rubibe abivuga, abavuye muri ico gihugu kibanye ca Tanzania bamwe barapimwa abandi ntibapimwa. Elvis niyo mwungere. Uko gufata minenegwe ibijanye no gupima hamwe no mu gucungera ikwiragizwa ry'ikiza ca Marburg ku rubibe rwa Kobero Burundi buhana na Tanzania mu ntara ya Muyinga byabonetse mu gatondo ko kuri uyu wa gatanu, aho bibonekeje ko ingenzi zinjira mu Burundi zitareko zirapimwa zose n'abajejwe amagara y'abantu ku mupaka. Ijisho rya Europea ku mupaka wa Kobero mu ntara ya Muyinga rimenyesha kuri uyu munsi mu gatondo abantu binjiye mu gihugu bavuye kure y'urubibe rw'u Burundi baca bapimwa ubushuhe n'inzego zibijejwe. Naho biruko isoko ryacu rimenyesha ko abandi bantu binjiye mu gihugu bavuye hitwa Ikabanga n'Inzaza batirirwa barapimwa ubushuhe bagaca babandanya urugendo rwabo. Abantu bose binjira baciye kuri urwo rubibe rwa Kobero bavuye kure y'umupaka w'u Burundi baca bapimirwa ku kibanza cyahoze gikoreshwa mu gihe ikiza ca COVID-19 kibonekeza mu Burundi. Amakuru nayo dukura ku mutumba Kibuye komine Gitobe mu ntara ya Kirundo amenyesha ko kuva ku munsi wa mbere gushika kuri uyu wa gatanu hamaze gufatwa abantu batatu bafise ibimenyetso by'ikiza ca Marburg. Babiri muri bo bakaba bamaze kwitaba Imana. Abajije intwaro aho ku mutumba Kibuye bakaba bamaze gufata ingingo zihutirwa harimo no guhagarika uruja n'uruza rw'abantu kuri uyo mutumba. Elvis niyo mwungere urakenuye. Naho biruko rero ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwasohoye itangazo busaba uburere bw'ubuvuzi bwose kumera amagabo kugira bucungere ko uwo mugera utinjira mu Burundi. Mu itangazo ubwo bushikiranganji bwasohoye kuri uno wa gatanu busaba cane uburere bw'ubuvuzi bwegereye imipaka kurikanura kurusha uko vyahora. Iyi nkuru tuyibaze Eric Niyonzima. Muri iryo tangazo bwasohoye kuri wa gatanu ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwerekana amakenga bufise kikiza c'indwara ya Marburg F gishobora kutwinjirana mu Burundi bafatiye ku kuntu ibihugu vya Tanzania no Burundi bihanahana uruja n'uruza rw'abantu n'ibidandazwa. Ikiza ca Marburg ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwibutsa ko kimaze kwica abantu mu karere ka Kagera mu gihugu ca Tanzania. Kuri ubwo bushikiranganji bw'amagara y'abantu busaba uburere bw'ubuvuzi bwose cane buri ku mipaka kumera amagabo. Ubwo burere busabwa gukora uko bushoboye kugira ku mipaka hame hari abaganga bapima binjira kandi hose abantu bashobora kwinjirana. Vyongeye ubushikiranganji busaba ko bokurikirana neza iminyuro yose n'inzira nzinjira bagasuzuma abantu ataho birengagije. Ubwo bushikiranganji kandi mu itangazo ryabo basaba ko uwo wese yerekanye ibimenyetso vy'umuriro, ukudahwa no kuva amaraso yokurikiranwa hafi hama bakamushira mu mwiherero.
ubure bw'ubuvuzi kandi busabwa kwama buriko buributsa abanyagihugu ibimenyetso vyo ngwara. Eric Niyonzima tugukengurukire kwa 24 ntwarante uko umwaka utashe amakungu arahimbaza umunsi wahariwe kugwanya indwara y'igituntu. Uwo munsi rero ushitse mu gihe abarundi bahungiye mu ikambi ya Nakivale mu gihugu ca Uganda bavuga ko bahura n'ingorane yo kubura imiti hamwe n'ibifungurwa bikwiye ibiheza bigatuma amagara yabo asinzikara. Emmanuel Niyungeko adushikane mu gihugu ca Uganda. Ubuzima butoroshe abarundi b'impunzi bari mu ikambi ya Nakivale mu gihugu ca Uganda babayemwo buza busongera isibe ku bagwaye igituntu. Kuri iri genekerezo rya 24 ntwarante rihuriranye n'umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya indwara y'igituntu, abo barundi bavuga ko kuronka imiti yaco atari coroshe. Uyu numwe mu mpunzi z'abarundi bo ngaho mu ikambi ya Nakivale avyigana. Icambere nuko bataronka ubufasha bukwiye mu bijanye n'ubuvuzi, ntabwo ari imiti ikwiye y'abagwayi ba tuberculose. Bamwe baba transfer mugabo hari igihe usanga vya transfer zagoranye, abandi bakabaha imiti mugo ugasanga ni imiti idakwiye, kandi si bonyene n'abandi bagwayi za diabete, ikintu c'imiti kirakunda kugorana cane. Kubwizo mpunzi z'abarundi baba mu ikambi ya Nakivale abagwayi b'igituntu ngo bacanduye kubera kubura ibifungurwa, vyongeye ngo hari na bamwe mu baronka udufaranga duke ariko hakutugura ivyo gufungura ngo batujana mu nzoga z'ubwayi burenze. Rusange impunzi zisanzwe zidafite ivyo bifungura bikwiye, hama ikindi naco hari n'abandi usanga bakora ubuzi bw'ingufu y'amahera banasa nabo nyene aho kufa bayagura n'ivyo kurya bakayajana nyine kw'izo nzoga zikaza kanyanga zo bita imbandure warage, kuko aba ari ubuzi bw'amahera make kandi izo nzoga akaba ari iz'amahera make benshi babimwa mu kwikuramwo stress. Usanga rero ivyo bitumye izo ngwara. Gushika mu kwezi kwa Myandagaro umwaka uheze w'2022 ikambi ya Nakivale yarimwo impunzi zingana n'ibihumbi 145, muri zo abarundi bakaba bari ibihumbi 33. Emmanuel Niyungeko tuve mu gihugu c'Ubuganda tugaruke mu gihugu aho hatangujwe isekeza ryo gukingira inka indwara y'inyonko bita fièvre de la vallée du Rift guhera kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 24 ntwarante muri komine Rusaka iri mu ntara ya Mwaro. Ico gikorwa bakaba bagitanguje ku misozi yasinzikajwe n'iyo ndwara. Iryo sekeza ryahereye ku musozi Kizi uri muri zone Makamba. Bitekanijwe ko ribandaniriza mu mitumba yose igize komine Rusaka, eka mbere rikanajabuka kugeza no mu yindi mitumba ihana urubibe na komine Rusaka. Aborozi b'inka barashima iyo ngingo kuko kubgabo indwara y'inyonko y'ibitungwa yakuyeho ibamarako ibitungwa. Mukanya amakuru twabateguriye arabandanya. Mu gisata c'imibano ingaruka z'ubukene bw'igitoro zirabandanya kwibonekeza mu mihingo itandukanye y'igihugu. Mu ntara za Gitega na Ruyigi kuri uno wa gatanu nta station nimwe yarangwamwo igitoro yaba ico mu bwoko bwa mazutu canke ico mu bwoko bwa essence. Ivyo bikaba vyatumye n'ibiciro vyo kwiyunguruza biduga. Inkuru tuyibaze Eloge Divin Remesha. Ikibazo c'igena ry'igitoro kirabandanya kwibonekeza mu ntara za Gitega na Ruyigi nk'uko bishikirizwa na bamwe mu banyagihugu. Iyo ngo kibonetse naho abo banyagihugu basigura ko kimara umwanya rumara. Mu ntara ya Gitega bamwe mu banyagihugu bavuga ko ata station nimwe iriko iboneka ko igitoro yaba ico mu bwoko bwa mazutu canke essence. Imwe mu ngaruka z'iryo kena akaba ari itike ryo kwiyunguruza ryamaze kuduzwa na kabiri. N'ibiciro vyo kumanuka Bujumbura vyamaze kuduga, Bujigozi vyaduze, aha mu gisagara hagati vyaduze, ahantu umuntu yahora yipakiza ku gihumbi ariko yipakiza ku mafaranga 2,000. Urumva ko ibiciro vyamaze kuba umurengera, ubukene nabwo mu banyagihugu buguma kwiyongera. Eka no mu ntara ya Ruyigi naho nyene ikena ry'igitoro rirahanze abanyagihugu, abagize ngo barakironka bakigura kuri magendu ku mafaranga atari make. Umunyagihugu mu ntara ya Ruyigi amenyesha ko iryo kena ry'igitoro ryatumye kandi hanibonekeza n'iduzwa ry'ibiciro vy'ibifungurwa. Kuri magendo kya kiboni ca kinjo bakigura 18,000 kuvuga ibitiro n'igice niyo bagurisha. Hanyuma ikindi rero ibiryo dandaza byose mu isoko byaraduze gose, byaraduze. Ubu unshaka gutwara inoti 10,000 ugiye gusaba mu isoko ucusumira mu gasashe. Abo banyagihugu basaba leta gutorera umuturama ikibazo c'igitoro gitera kiba nda
baronse haba iwabo canke mu yindi mihingo y'igihugu. Elodiva Remesha tugukengurukire. Uyu numwanya wo gukurikira ikiganiro dukingira ibidukikije. Uyu munsi tukaza kugaruka ku isuku rike rirangwa mu makartier amwamwe yo mu buraruko yo mu gisagara ca Bujumbura, aho iyo myanda imara amezi n'amezi itajanywe mu kibanza cayigenewe. Ivyo biruko mu gihe hariko havugwa ikiza ca kolera. Abanyagihugu bo muri iyo micungararo basaba leta gutorera inyishu ico kibazo amazi atararenga inkombe. Onezime dushimagize adushikirize ikiganiro. Dukingira ibidukikije. Dukingira ibidukikije ni ikiganiro gihamagarira abanyagihugu bose ibisata bitandukanye kumenya ko ibidukikije ari byo soko ry'iterambere n'amagara meza ku bantu no ku binyabuzima. Ikiganiro dukingira ibidukikije mugitegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Sangwe kazi bakunze ikiganiro dukingira ibidukikije. Ikiganiro mama kurikira imiti yose ku wa gatanu. Uno munsi mu gihugu cy'u Burundi haravuga indwara ya kolera, ni indwara ifatira ku isuku rike. Ikibonekeza mugabo nuko atamwete n'ubwira bigaragara mu kuyigwanya. Ivyo tukabivuga dufatire ku myandiro ndanye hirya no hino mu makartier agize igisagara ca Bujumbura. Iyo myanda usanga yeganirijwe ahantu hamwe ikamara amezi n'amezi itaraje gutabwa mu kibanza cabigenewe cyo ku Buterere. Mu kiganiro cy'uno munsi muraja kumva bamwe mu banyagihugu bo mu makartier agize komine Ntahangwa bavuga ukungene iyo myanda yabangamiye bakagira n'ico basaba. Muraja kumva kandi icyaho mwishiramu ry'abagenzi bidukikije bavuga na cyane cyane akamo batera abajeje intwaro hamwe n'izindi nzego zibijeje kugira ico bakoze mu kurwanyisha kiza ca kolera hadasize inyuma gukingira ibidukikije. Jewe ngenda bashikiriza kino kiganiro Onezime dushimagize. Ndabahaye ikaze. Imbere yuko twinjira mu zone rya kino kiganiro reka tubanze twumvirize bamwe mu banyagihugu bo muri zone ya Cibitoke na Kamenge ziri muri komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura bamaze amezi n'amezi imyanda iva mu ngo zabo barabuza baza kuyikura. Kubera iryo suku rike abana babo ngo baje batanguye kugwara kandi abajeje intwaro ngo nta kimwe bariko barakora ngo iyo myanda ijamwe hagenewe. Igenda umwe mu benegihugu bahameze n'Cibitoke komine Ntahangwa abajejwe zone basanga badufashije mu bijanye no gukura igarara mu mpango hashiye ikiringo c'amezi atatu babitegeze bikorwa ubwa mbere mu 2021 bahaza kabiri mu kwezi bisha vyanga bitwaza ko atagitoki ihari baza rimwe mu kwezi mu mwaka uheze 2022 ibyo rimwe naho nyene ntibaryubahiriza usanga aje nabi nabi twabaza bati igitoki kirakenye ubu mu 2023 bamaze kuza rimwe gusa uriyumvira hari indwara zifatiye kw'isuku rike ikiza kurera ntaho cagiye bije biteye ingorane. Ukuri turababaje rwose n'isuku rike iri mu mpango z'abantu ko bagira yuko tumaze nk'amezi anarenga kuri atabicafu baza kudutwarira umwanda waratubwiranye mu rupangu ibiyarara byaramaze kuborera mu mpango z'abantu bamwe barabura aho babitereka mu mpango bakabita ku mabarabara ni ukuri birateye isoni ibicafu byaboze bamwe ugasanga batekera iruhande y'igisuku kiriko kirajojo kibiti binuka bivamwo inyo turasabye ababijejwe batugarukire baje baturabire nyine badukuriraho uwo mwanda mu mpango z'abantu tukaba dufite n'ubwoba yuko nk'abana basasiye bagwara ibintu by'inzoka cyane wamuhereza umunsi ugasanga umwana inzoka zimumereye nabi nariko arafungura arabona bazana bazinsutuda ni ukuri byose turaza ko ari mu mwanda muke n'ukuri kubera benshi batekera iruhande ry'ibicafu bisazi nk'ubu ni igihe c'imvura ibicafu iyo binyagiwe n'imvura bica binanuka turafite ingorane zikomeye bajeje intwaro nibatugarukire harabiri izo modoka zabo zishaje bazisubiriza izikomeye bakadutwara ibicafu biri mu mpango turakeneye isuku nibadufashe badukure ku bucafu amaraso yabariha baje kuturisha turabariha amahero kuri ko hanze hariho nyene batukuriraho ibicafu mu mpango amabarabara yose urenganye biteye isoni n'ibisuko vy'iyarara biteye isoni n'ukuri ibikoko murabirwanya ngo tubisengere amashamba murayagwanya ngo tuyasengere
dukingire ibidukikije ni ikiganiro gihamagarira abanyagihugu bose ibisata bitandukanye kumenya ko ibidukikije ari byo soko ry'iterambere n'amagara meza ku bantu no ku binyabuzima. Murumvise ingorane abanyagihugu bo muri ayo makaritiye yo mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura bafise ku bijanye n'imyanda yabaye umuzigo kuri bo. Ikibabaje ngo nuko atandi icyangombwa bashobora kuronswa muri komine baterekanye aho barihiye amafaranga yo gukuraho iyo myanda kandi gushika bitarakurwa. Baturisha ariko bazanye baje gutora ubucafu tukarya 2,500 ariko nawe nyine araho nk'abagenda kurondera n'icyangombwa kuri zone kireke nko kwandikisha umwana kandi ushaka kurondera n'icyangombwa nyine kugira bagusinyire bakajya kugusaba amaresi yawo warishe iyarara natwe urumva ubu basigaye baza kuturisha ariko baje gutura iyarara umva ari kujya kuntu batera kuza kwitorera iyarara umva ntidushaka gutanga ayo mahera ariko nawe nyine twaza tugira ingorane zo kugira turonke ibintu tuba tugiye kurondera ku ikomine biratugora kugira badusinyire umva dusaba ayo maresi ati maresi ntayo tuba dufite kubera bataza gutora yarara ngo tutuye ayo mafaranga ahubwo batugeragereza nambari imodoka bakoresha ziba zaramaze kusaza badusubiriza izikomeye bashe kudukura ubucafu mu mpangu turamerewe nabi rwose basaba bigeje nyene batugarukira ku bw'abo banyagihugu ngo naho abatware babizeza mu nama babagirisha ko ico kibazo kigiye kuva mu nzira bo babona ko ataho biriko biraja ahubwo ngo n'ubusuma buriko burakorwa bagasaba urongoye igisagara ca Bujumbura ubwiwe kwifatira mu minwe ico kibazo. Shudo zone mu nama girisha avuga ngo iyo ngwani igiye guhera tukabisohora mu mpangu tukayinjira ko bazoza tukabura iraze gusohora bakasha shira kwirabara tukakwinjiza ibyo barantimuke byose kaye bafatira abakiba rya mbere gushika kuri gatanu tuzoza umunsi kuja gatatu gushika kuri 8 tuzoza umunsi kuko vya twaje bashoboye kazi atubwira ati twese turayishikiriza iyo ngorane bayizi mugabo ntibakura mu nzira twe tuzaza twiture bande twateza gutwumviriza barabajejwe zone bajejwe mbere ya Bujumbura bageze ko impangu zose zamuciye itoke n'ubu twashaka gusaba rero ubwo busuma buhagarara muri tusabe umukuru w'isaba ca Bujumbura igishoboka cose ingwara ifatiye kw'isuku rike ntizibandanye zirandagata mu bantu. Muri kino kiganiro twagerageje kumenya ico Everine Ninahazwe arongoye zone c'ibitoke hamwe na Ernest Niyonzima musantara komeye Ntahangwa bavuga ku bibazo by'abanyagihugu barongoye ariko ntitwashoboye kubaronka. Nayo Jimmy Hatungimana arongoye igisagara ca Bujumbura we yatumenyesheje kari mu nama. Mwumvise c'abanyagihugu bo mu makaritiye yo mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura bashikiriza ku ngorane bafishe zijanye n'indwara ziturutse kw'isuku rike na cane cane ikiza ca korera n'ico barongoye babizeza. Mu mashirahamwe ajeje gukingira ibidukikije barasigura uko ico kiza ca korera cifashe mu gisagara ca Bujumbura bakababazwa nuko cama cisubiriza. Muri kino gihe c'agatasi havugwa korera mu gisagara ca Bujumbura na cane cane muri zone c'ibitoki aho muri ico gisagara ca Bujumbura mu makaritiye amwe hari amayarara amara amezi n'amezi ari ngaho muri ayo makaritiye batayajanye ku buterere ni ibintu bigoye kumva kuko nagatukisha ku gihugu c'u Burundi nagatukisha ku Barundi nagatukisha ku barongoye ico gihugu c'u Burundi kubera iki ugereranyije n'ibi bihugu bibanyi mu gisagara ca Kigali mu gisagara ca Kampala mu gisagara ca Nairobi ku munsi hariho abantu bajejwe gutora iyo myanda kwisaha ku mugoroba nta mwanda urara na gatoyi muri ivyo bisagara bagaca bayijana iyo yagenewe bayijanye yagenewe rero bakayihingura mw'ivyo bakeneyemo ariko mu gihugu cacu c'u Burundi urabona ko amayarara uyasanga hirya no hino yandagaye muri ico gisagara ca Bujumbura kandi ico gisagara ca Bujumbura cari umutima w'u Burundi mu vyerekeye isuku mu vyerekeye amagara y'abantu ico gisagara ca Bujumbura categerezwa kuba karorero ku banyagihugu ba ruguru muri ivyo vy'isuku muri ivyo vy'ibidukikije mu vy'amazi mu vy'amayarara mu kugwanya ingwara ziva muri iyo micafu y'amayarara mugabo siko bimeze na gatoyi ayo mayarara yandagaye hirya no hino mu makaritiye amwe y'igisagara ca Bujumbura akamara amezi n'amezi urasangamwo cane ibisigarira vy'ubwoko bwose bw'imicafu uhereye ku micafu ijanye n'amazirantoke bajya abantu bagenda gutoragura ibisigarira kuri ayo mayarara harimo bamwe bashobora kwihagarika kuri ayo mayarara urasangaho amabeteri ajya y'imiduga amabeteri
ay'amaradiyo ugasangaho ibikopo vyavuyemwo amavuta y'ubwoko bwose nta kintu c'ubwoko bw'imicafu udasanga muri ayo mayarara ari mu gisagara ca Bujumbura. Iyo micafu rero irafise inkurikizi mbi cane ku magara y'abantu, ku bidukikije n'ibinyabuzima, ku mazi, eka mbere no mu kirere. Duhereye ku magara y'abantu, twavuze yuko aragatukisha kumva ko kolera muri kino gihe ishobora gufata abantu bo mu gisagara ca Bujumbura. Nta muntu ayobewe na gatoyi yuko kolera iva kw'isuku rike, yaba umutoyi yaba umukuru. Inyigisho zaratanzwe, nta muntu yibagira ko uwo mugera wa kolera uva mu mazirantoke yanduje amazi tunywa canke dukoresha. Nta muntu ayobewe ko iyo kolera mu kuyigwanya vyoroshe mu kurondera amazi meza, mu gukaraba n'isabuni. Izo nyigisho zaratanzwe, ariko rero ikibabaje, twibutse ko nko mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 979 kolera yarabiciye bigacika, iratwara abantu batari bake ngaho mu gisagara ca Bujumbura. Ivyo rero muri kino gihe ntivyari bikwiye gusubira kuvugwa, uretse no mu gisagara ca Bujumbura vyari bikwiye kuvugwa mu gihugu cose. Ikibabaje nuko abajejwe intwaro, abajejwe igipolisi, na cane cane bamwe ba muganga bajejwe ivy'isuku, aribo bari bafise uruhara runini rwo kugwanya iyo micafu. Mugabo siko biri, yo kolera yama yisubirije uko umwaka utashe kandi igatwara abantu n'ibintu. Ikiganiro dukingira ibidukikije mugitegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine, ijwi ry'abanyagihugu. Mamere Sabushimike avuga ko iyo myanda yose ifite inkurikizi mbi ku bidukikije no ku binyabuzima, ari naco gituma ico kibazo gitegerezwa guhagurukirwa kigatorerwa umuti. Agira ko asaba inzego zibijejwe kugira ico zikoze ngiyo ndwara ya kolera irandura n'imizi. Ayo mayarara afise ubwoko bwose bw'imicafu twavuze, birafise inkurikizi mbi ku bidukikije no ku binyabuzima biri mu mazi no mu kiyaga Tanganyika. Ubone kino gihe rero c'imvura, urabona ko imvura iguye icitwara ivyavuye muri iyo micafu yose bigaca mu makanivo, bigaca mu za Ntahangwa, mu za Kanyoshi, izo nzuzi zikamanura muri Tanganyika. Haba harimwo ya myuka, harimwo ya mavuta y'ubwoko bwose, nayo iyo umuntu ayanyoye bizofata umwanya muniniya, azofatwa n'indwara za kanseri. Ya mafi na zandagara iyo zafashwe n'ivyo bihingurwa nyezina, navyo kandi bitegerezwa gutanga ubumara kuri izo fi n'ibinyabuzima muri mu kiyaga Tanganyika no muri izo nzuzi. Tubiriye bija mu mubiri wacu bikazodutera indwara za kanseri, hanyuma n'ivyo binyabuzima biri mu kiyaga Tanganyika bikaba vyafashwe n'ubwo bumara, ugashira ko ayo mazi aca yandura. Ubugira gatatu mbere no kumbwe mu duhema mu kirere, urazora buciye iruhande y'iyarara, wumva impwemu zinuka cane. Izo mpwemu rero zikubise muri aya mahaha yacu zidusigamwo imigera yagiye iciye muri izo mpwemu, igaca idusigamwo ingwara zo gukorora n'izo guhema. Murumva rero ko ivyo bintu vyo kugwanya imicafu, vyo kugwanya amayarara bitegerezwa guhagurukirwa n'inzego zitatu: abajejwe intwaro, abo bantu bataye mayarara, abo bantu banywa amazi mabi, be nabo bo kwa muganga bajejwe isuku. Ivyo bintu bikozwe, nta kabuza yuko iyo ngwara ya kolera yorandurwana n'imizi. Birababaje cyane kumva ko igihugu c'u Burundi kiguma cisubiriza uko umwaka utashe abantu bagwara kolera, dufise abategetsi, dufise ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati, ubushikiranganji bw'amagara y'abantu, ubushikiranganji bujejwe umutekano. Izo nzego zikoranye, ntaco buza yuko izo ndwara yaramacinya, ari kolera, ari zindi ndwara zijanye n'iyo micafu, yuko zogwanywa zikaranduranwa n'imizi. Ikindi gitegerezwa gukorwa nuko umuntu wese ategerezwa kwimba akazu kasugumwe gakwijije amategeko. Navyo biroroshe iyo abo bajejwe isuku n'abajejwe intwaro n'abajejwe igipolisi bakoranye. Mwishirahamwe ryacu ry'abagenzi bidukikije turasavye dushimitse, turasagasagira izo nzego zitatu zikora ibishoboka ku buryo mu mwaka w'2024 ata muntu azokwicwa na kolera, ata muntu yosubira kugwara indwara zivuye ku mazi mabi, zivuye
ivuye ku micafu y'ubwoko bwose kandi abarundi dushobora kuzigwanya. Twiha agateka durwanye iyo micafu duhereye mu bisagara vya Gitega, vya Rumonge, vya Kayanza, kandi turafise n'abo twisunga dusangiye EAC, ntako botera imbere natwe ngo tugume dutukwa imicafu mibi. Ni hano dusozera ikiganiro dukingira ibidukikije cuno musi. Mwumvise icyo abanyagihugu bo mu makarito atandukanye y'umubaruko bw'igisagara ca Bujumbura bashikiriza ku bijanye n'ingorane bafise ziturutse ku myanda yegeranije mu mpangu zabo ku mabarabara atandukanye. Imyanda itajanwa ahagenewe kandi badasiba gutangisha amafaranga mu gihe kandi hakibonekeza ikiza ca korera. Mwumvise n'ico mu mashirahamwe akingira ibidukikije basaba abajeje intwaro kugira ngo ico kiza kigwanye ubutakigaruka. Ndabashimire mwese mwateze yompi. Shimire n'abatuganiriye ku mwanya bigomwe n'ivyiyumviro bitandukanye bashikirije. Onezime dushimagiza nabashikirije kino kiganiro ndabateze ndayifuriza amahoro y'Imana. Naho butaha. Cari ikiganiro dukingira ibidukikije. Ikiganiro mutegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine, ijwi ry'abanyagihugu ku minsi yose ya gatanu. Tugukengurukire Onezime dushimagize duhereza amakuru kuri inkuru y'umubabaro. Umuririmvyi Saidi Braza yitavye Imana yashengeye ku myaka 48 bitewe n'indwara yamufashe giturumbuka. Uwo muririmvyi yapfiriye ku bitaro bikuru byo mu ntara ya Ngozi. Inkuru yuko Braza yashengeye yamenyekanye mu gatondo ko kuri uyu wa gatanu. Saidi Braza yamamaye cyane ku ndirimbo nka Burikukiye hamwe na Yarameze amenyo. Indirimbo Burikukiye ikaba yama yerekanywe mu birori byo kwigina isabukuru y'imyaka Uburundi bumaze buronse nahe yo kwikukira. Imana imwakire mu bwami bwayo. Mu ruganda rwa RPA turahojeje umuryango wabuze waba uw'amaraso n'uw'abanyamuziki bo mu Burundi. Ni kuri nkuru y'umubabaro duce duhereza ko amakuru twari twabateguriye yo kuri wa gatanu igenekerezo rya 2024 ntwarante umwaka wa 2023. Nkengurukire mwebwe mwese twari duteramanye bagenzanje b'uruganda rwa RPA bamfashije gutorokanya amakuru nibagiye abafashije mu buhinga bw'ivyuma ndabakengurukiye. Marie Ange Irakoze nije twari kumwe kuri mikro ndabikebanuye. Imana ibandanye irinda Uburundi n'abarundi n'agahwana.